Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Uvira, ibintu byakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. General Evariste Ndayishimiye yabuze ayacira n'ayamira. Amakuru yizewe aremeza yuko General Neva yatangiye gusaba ibiganiro n'abarwanyi ba General Makenga. Ndasubiramwo. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu butegetsi bwa Gitega aremeza yuko General Evariste Ndayishimiye yatangiye gusaba ibiganiro n'abarwanyi ba M23. Hari amakuru yizewe yemeza yuko mu ijoro ryakeye General Neva yarungitse intumwa zigera kuri 3 mu mujyi wa Goma. Yarungitse intumwa kugira ngo zijye kuganira na M23. Hari amakuru avuga yuko intumwa z'ubutegetsi bwa Gitega mu gatondo k'irigenekerezo rya 9 zageze mu mujyi wa Goma, kandi ko zigiye gushaka abayobozi ba M23 ngo baganire. General Neva afite ubwoba bwinshi. Ubutegetsi bwa Gitega bwatangiye kudagadwa nyuma y'aho abarwanyi ba M23 begukanye intsinzi mu gace ka Uvira. Imipaka ya Kongo n'u Burundi irimo kugenzurwa n'inyeshyamba. Hari ubwoba rero ko ubutegetsi bwa Gitega bushobora gutembagazwa, ndetse bivugwa yuko M23 ishobora kugaba ibitero bigamije kwihorera ku butegetsi bw'u Burundi. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 8 ukwezi kwa gatatu habaye imirwano ikomeye cyane mu gace ka Uvira. Abasirikare benshi b'u Burundi barapfuye. Amakuru yizewe twamaze kumenya nuko imirwano yabereye muri Uvira yahitanye abasirikare b'u Burundi barenga 430. Amakuru kandi akemeza yuko abandi basirikare benshi bafashwe matekwa. Ibitwaro bikomeye cyane by'igisirikare cy'u Burundi byacakiwe n'abarwanyi ba M23. Abasirikare b'u Burundi barirukanse bahungira mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Amakuru akavuga yuko ibiziga by'abasirikare b'u Burundi bikirimo kugaragara mu mujyi wa Uvira, ndetse ko abapfuye ari benshi cyane. Kugeza ubu ngubu rero ubutegetsi bwa Gitega burabibona neza ko bwamaze gutsindwa iyi ntambara yo muri Uvira. Ubutegetsi bwa Gitega bwari bwararungitse abasirikare barenga 19,000 ngo bajye kurwana kuri uyu mujyi wa Uvira utigarurirwa n'inyeshyamba za M23. Ubutegetsi bwa Gitega ntabwo bwashakaga ko buturana n'inyeshyamba, ariko niko byagenze. Byaje kurangira M23 yigaruriye agace ka Uvira. Imipaka yose ya Kongo ihuza Kongo n'u Burundi irimo kugenzurwa n'inyeshyamba za General Makenga. Ku butegetsi bwa Gitega rero ngo ni ibyago bikomeye, ngo guturana n'inyeshyamba ni icyago gikomeye, kandi ngo izi nyeshyamba ubutegetsi bwa Gitega bwarazirwanyije. Amakuru rero akemeza yuko General Neva yabuze yacira n'ayamira, ndetse arimo gushaka kwigarura, arimo gushaka kumvikana na zino nyeshyamba. Amakuru yizewe aremeza yuko General Neva ubwiwe yarungitse intumwa 3 mu mujyi wa Goma. Arimo gusaba ibiganiro n'abarwanyi ba General Makenga, ndetse amakuru twaronse aremeza yuko hari ingingo zigera kuri 3 arimo gusaba yuko baganiraho. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza neza ko General Neva yatumye kuri bwana Colonel Nanga urongoye AFC ngo arashaka yuko bagirana ibiganiro. Ubutegetsi bwa Gitega ikintu cya mbere burimo gusaba nuko M23 itatera u Burundi.
Generali Neva ngo arashaka kuganira na bwana Koloneli Nanga ndetse na Generali Makenga bakemeranya yuko M23 itazigera itera igihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero ngo bikajyana nuko Uburundi nabwo rwose ngo butazongera kugaba ibitero ku barwanyi ba M23. Ibyo ngibyo ngo byaba bibaye mpanguhe. Basezerana yuko nta ruhande ruzongera gutera urundi, ndetse ingingo ya kabiri nuko abasirikare ba FARDC ndetse n'ibikoresho byose bya FARDC biri mu Burundi ngo bitakongera gukoreshwa bigaba ibitero ku nyeshyamba za M23. Icyo ngicyo ubutegetsi bwa Gitega burashaka kugikoresha ngo bagishyire ku meza y'ibiganiro. Ubutegetsi bwa Gitega nabwo bugasaba M23 ko rwose itazigera ifasha abashaka gutera igihugu cy'u Burundi, cyane cyane inyeshyamba za Red Tabara ziri muri Kivu y'Amajyepfo. Ibingibi ubutegetsi bwa Gitega ngo ni ingingo ya kabiri rwose barimo gushaka gusaba M23 kudafasha inyeshyamba zishaka gutera igihugu cy'u Burundi. Hashize iminsi amakuru atangazwa n'ubutegetsi bwa Gitega avuga yuko M23 nigera muri Kivu y'Amajyepfo izafasha Red Tabara maze bakavanaho ubutegetsi bwa Gitega. Amakuru rero akavuga yuko ubungubu Generali Neva arimo gushaka kuganira na M23 kugira ngo bumvikane ko zitazigera na rimwe zifasha Red Tabara. Iyindi ngingo ubutegetsi bwa Gitega burimo gushaka kuganiraho n'abarwanyi ba M23 nk'uko tubikesha amasoko yacu yizewe mu butegetsi, nuko ubutegetsi bwa Gitega burimo gusaba abarwanyi ba M23 kurekura abasirikare b'u Burundi bafashwe matekwa. Ubutegetsi bwa Gitega burasaba M23 kurekura abasirikare bafatiwe mu mujyi wa Goma. Hari umusirikare ufite ipeti rya generali w'igisirikare cy'u Burundi winyegeje muri MONUSCO. Ubutegetsi bwa Gitega rero bugasaba M23 ko yamuha inzira agasubira mu Burundi. M23 kandi ngo ikarekura abakoloneli babiri yafatiye mu mujyi wa Goma ndetse n'abandi basirikare benshi b'u Burundi bafatiwe irya nino ku rugamba. Ibingibi ngo nibyo bintu bitatu ubutegetsi bwa Gitega burimo gusaba. Reka mbibutse ko icya mbere ari uko M23 itazatera u Burundi. Icya kabiri nuko M23 itazigera ifasha Red Tabara ngo igabe ibitero mu Burundi. Icya gatatu nuko M23 yarekura abasirikare b'u Burundi yafashe matekwa. Ikintu gikomeye cyane inyeshyamba za M23 zirimo gusaba nuko u Burundi bwavana abasirikare babwo bose muri Kongo. Ikindi cya kabiri nuko u Burundi bwahagarika kugaba ibitero muri Kongo ndetse no gufasha FARDC gukoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura bagaba ibitero kuri M23. U Burundi bukivana muri iyi ntambara ya Kongo burundu. Nicyo kintu M23 nayo igomba gusaba ubutegetsi bwa Gitega. Ubutegetsi bwa Gitega bukivana mu ntambara ya Kongo burundu, bugahagarika uruhare urwo ari rwo rwose barimo kugira muri iyi ntambara yo muri Kongo. Ngizo rero ingingo zikomeye cyane zikubiye mu biganiro ubutegetsi bwa Gitega bugomba kugirana n'abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Goma. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko urugamba rurimo guhindura isura mu buseruko bwa Kongo. Abana b'u Burundi benshi baguye ku gataka ka Kongo. Abasirikare benshi bitaye kuri Songoye. Ubungubu abasirikare b'u Burundi bamaze kugera mu mujyi wa Karemi muri Tanganyika, aho barimo bahunga M23 muri Uvira. Ku munsi w'ejo abasirikare benshi b'u Burundi barapfuye, ndetse intwaro zikomeye cyane abarundi bajyanye muri kariya gace zacakiwe n'abarwanyi ba Generali Makenga. Hashize iminsi abategetsi bo mu Burundi barimo gukora ibishoboka byose ngo barebe ko batsinda urugamba muri Uvira, ariko bigonza urukuta. Imigambi yabo yose iguye mu mazi. Ubungubu rero ubutegetsi bwa Gitega busigaranye iturufu imwe yonyine: kwemera ibiganiro n'abarwanyi ba M23
ndetse ubutegetsi bwa Gitega nibwo bwateye intambwe ya mbere. General Neva yohereje intumwa mu mujyi wa Goma, ndetse amakuru yizewe twamaze kuronka aremeza ko izi ntumwa zamaze kugerayo. Hategerejwe rero ibishobora kuva mu biganiro baza kugirana n'abayobozi ba M23. Nyuma y'aho M23 igeze muri Kivu y'Amajyepfo, ubwoba bw'intambara bwatangiye kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Abategetsi b'u Burundi bavuze yuko M23 igiye guteza umutekano muke ku gihugu cy'u Burundi. General Neva yivugiye yuko M23 izagaba ibitero mu Burundi, ndetse yavugaga yuko izafasha Red Tabara maze bagatembagaza ubutegetsi bwa CNDD FDD. Muri iyi minsi abasirikare benshi b'u Burundi barimo kugaragara mu gisagara cya Bujumbura. Ku mipaka y'u Burundi na Kongo abasirikare benshi kandi bafite intwaro zikomeye, biragaragara yuko baryamiye amajanja. Abanyagihugu bafite ubwoba bw'intambara ishobora kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Muri iyi minsi kandi inyeshyamba za Red Tabara zinjiye muri komine Musigati, ni mu ntara ya Bubanza. Habaye imirwano ikomeye cyane muri iki cyumweru. Inyeshyamba za Red Tabara zahanganye n'abasirikare b'u Burundi hariya ku ishyamba ry'Ikibira muri komine Musigati. Ubutegetsi bwa Gitega bwari bwatangiye kuvuga yuko M23 ariyo irimo kohereza Red Tabara mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu ntabwo byoroshye rero. Ubutegetsi bwa Gitega burabibona neza ko M23 yamaze kugera neza mu marembo y'u Burundi. Nta kindi gisigaye usibye kumvikana nayo. Za ntwaro zikomeye cyane z'igisirikare cy'u Burundi zimaze gufatirwa mu mujyi wa Uvira. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 bamaze gucakira bya bitwaro bikomeye by'igisirikare cy'u Burundi. Ni nyuma y'aho imirwano ikomeye cyane yarayibaye, abasirikare b'u Burundi bakava mu mujyi wa Uvira bakirukanka bagahungira mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 9, intwaro zikomeye z'igisirikare cy'u Burundi zimaze gucakirwa n'abarwanyi ba General Makenga. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu mujyi wa Uvira aremeza ko nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo, abasirikare benshi b'u Burundi bahisemo guhunga berekeza mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi. Abasirikare b'u Burundi buriye amakamyo ya gisirikare barirukanka. Amakuru atugeraho aravuga yuko kugeza muri kano gatondo k'igenekerezo rya 9, abarundi bakirimo guhunga berekeza mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Ni nyuma y'aho ubutegetsi bwa Gitega bwari bwategetse ko nta musirikare n'umwe yemerewe guhunga. General Neva yari yavuze yuko bagomba kurwana umuhenerezo kandi ko byanga bikunda bagomba kwegukana intsinzi. Byari bibujijwe rero guhunga basubira mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ababigerageje bararashwe. Hari abasirikare barenga 80 bashatse gutoroka urugamba ngo basubire mu Burundi, ariko barashwe na bagenzi babo. Ibyo guhunga rero basubira mu gihugu cy'u Burundi byo rwose ntago byashobokaga, kuko General Neva yari yatanze itegeko ko umusirikare wese ugerageza guhunga bagomba kumurasa. Babonye rero nta yandi mahitamo, bahitamo kwerekeza muri Tanganyika. Amakuru akomeye cyane arimo kutugeraho avuye mu gace ka Uvira nuko inyeshyamba za M23 zamaze gufata za ntwaro zose z'abasirikare b'u Burundi. Bya bitwaro bikomeye General Neva yohereje muri Kongo, ubungubu intare za Sarambwe zamaze kubicakira. Intare za Sarambwe zamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira nyuma y'imirwano ikomeye cyane ndetse n'amayeri ahambaye cyane ya gisirikare. Intare za Sarambwe zamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Ndasubiramwo, intare za Sarambwe zamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira ndetse zamaze gufata intwaro zikomeye z'igisirikare cy'u Burundi. Abazalendo na FARDC nibo birukanse ku nshuro ya mbere. Nta musirikare wa Kongo urimo kugaragara mu gace ka Uvira. Abazalendo ndetse na FARDC bakoze ibikorwa by'ubusahuzi ndetse babomora za magaze n'amabutike y'abanyagihugu.
ubu ngubu rero bamaze guhunga berekeza mu mujyi wa Karemi. Amakuru akemeza ko kuri iki cyumweru igenekerezo rya 9 ari umunsi ukomeye cyane, aho intare za Sarambwe zamaze kwinjira mu bice byose by'umujyi wa Uvira mu mirwano ikomeye cyane yarayibaye. Amakuru twamenye nuko ibifaru bigera kuri 7 by'igisirikare cy'u Burundi byacakiwe n'intare za Sarambwe. Hari imodoka z'amakamyo zitwara abasirikare b'u Burundi. Amakuru aravuga yuko izigera kuri 3 nazo zacakiwe n'abarwanyi ba General Makenga. Hari intwaro ziremereye cyane nazo zafatiwe ku rugamba. Hari n'intwaro ntoya z'abasirikare bagendana, izi nazo abarwanyi ba General Makenga bazifatiye muri kariya gace. Biravugwa kandi ko M23 yaguye kuri depo y'intwaro nyinshi cyane z'igisirikare cya Kongo. Intwaro bivugwa yuko zikomeye cyane kandi ngo zagombaga gukoreshwa mu guhangana na ziriya nyeshyamba. Amakuru dufite nuko baguye kuri depo y'intwaro nyinshi cyane rwose za FARDC, bakaba bazifatiye mu mujyi wa Uvira. Ibingibi rero ngo bikaza gutuma izi nyeshyamba zikomeza urugamba. Amakuru yizewe arimo kongeraho aravuga yuko bafatiyemo ibikoresho bikomeye, ibikoresho bikiri bishyashya bya FARDC, ndetse ngo byari byaravuye muri Tanganyika bije kurwanya M23, ariko babicakiriye ku rugamba mu mujyi wa Uvira. Amakuru atugeraho yemeza neza ko iyi depo y'intwaro bacakiriye mu mujyi wa Uvira yari irimo intwaro zavuye muri Afurika y'Epfo zikanyura ku cyambu muri Tanzania, zikava muri Tanzania zinyura muri Tanganyika ziza muri Kongo. Hari amakuru yemeza ko izi ntwaro zaguzwe na Kongo mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Ngo ni intwaro zihambaye cyane kandi zari zitarakoreshwa. Ngo ni igihombo gikomeye cyane rero ku basirikare ba Kongo ndetse n'abarundi kuba zino nyeshyamba za M23 zabashije gucakira iyi depo y'intwaro. Hari amakuru avuga ko ubutasi bwa M23 bwari bwaramenye aya makuru, ndetse ngo barwanaga mu mayeri akomeye cyane bashaka rwose gucakira ibi bitwaro bya FARDC mu mujyi wa Uvira. Ni nako byagenze rero, kuko mu rukerera rw'irigenekerezo rya 9 intare za Sarambwe zinjiye mu nyubako ikomeye cyane yari ibitsemo ibitwaro biremereye cyane ndetse n'ibitwaro bishyashya byaguzwe muri Afurika y'Epfo. Ibi byose M23 yamaze kubyigarurira. Hariyongeraho kandi ibindi bitwaro by'abasirikare b'u Burundi nabyo intare za Sarambwe zacakiriye ku rugamba. Mu mirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo ku masaha y'umugoroba, amakuru dufite nuko ibyago bikomeye cyane byagwiriye abasirikare b'u Burundi. Mu mujyi wa Uvira harimo kugaragara ibiziga byinshi by'abasirikare b'u Burundi. Amakuru yizewe aravuga yuko abarenga 430 baguye ku rubuga rw'imirwano. Ibingibi ngo byatewe nuko General Neva arongoye igihugu cy'u Burundi yari yategetse ko abasirikare bagomba kurwana kugeza ku munota wa nyuma. Abageragezaga guhunga basubira inyuma berekeza mu Burundi bararashwe. Ibingibi byatumye abasirikare barwana nkaho nta yandi mahitamo bafite. Bararwanye kugeza ubwo abarenga 430 bitabye Imana. Aya ni amakuru yizewe navanye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi. Hari umwe mu basirikare b'u Burundi yabwiye umumenyesha makuru wacu ko ibirimo kubashikira muri kariya gace ari akamaramaza, ndetse ko ubutegetsi bwa Gitega bwagiye gutakura isongoye abana b'u Burundi. Imwe mu masoko yanjye mu mujyi wa Uvira amaze kumbwira yuko ibiziga by'abasirikare b'u Burundi birimo kugaragara irya nino mu mabarabara. Ibiziga byinshi cyane birimo kugaragara muri kariya gace ka Uvira. Ibiziga birimo kugaragara muri Uvira ngo ni nka bimwe byagaragaraga mu mujyi wa Goma ubwo M23 yari imaze gucakira uyu mujyi. Murabyibuka yuko mu mujyi wa Goma ibiziga byabaye byinshi, abazarendo na FARDC benshi cyane rwose barapfuye. Croix Rouge yamaze icyumweru cyose irimo guhamba abasirikare ba Kongo baguye ku rubuga rw'imirwano mu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe aravuga ko ariko biza kugenda muri uyu mujyi wa Uvira, kuko urimo kugaragaramo ibiziga byinshi by'abasirikare b'u Burundi.
Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko abana b'u Burundi bakomeje kwita kuri Songoye. Niba ufite umwana wagiye muri Kongo cyangwa umugabo wawe akaba yaragiye kurwana muri Kongo, ndakumenyesha yuko rwose adashobora kugaruka mu Burundi. Birashoboka yuko nawe ari umwe mu baguye muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Uvira. Abana b'u Burundi barenga 430 bapfuye, byose bitewe na Generali Evariste Ndayishimiye wavuze yuko bagomba kurwana nta gusubira inyuma. Hari hashize iminsi myinshi cyane abarwanyi ba M23 barimo kugerageza kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Abasirikare b'u Burundi barwanye urugamba rukomeye. Ndababwiza ukuri, nubwo abarundi bamaze guhunga ndetse abandi bagapfa, amakuru atugeraho aravuga yuko no ku ruhande rwa M23 naho bapfushije abasirikare benshi. Intambara n'akamasa kimiriza bose. M23 nayo amakuru atugeraho aravuga yuko yatakaje abasirikare ndetse yakoresheje imbaraga nyinshi cyane ngo yinjire muri uyu mujyi. Hashize iminsi imirwano irimo kubera mu micungararo y'igisagara cya Uvira, ndetse abarundi barwanye urugamba rukomeye bakoresheje intwaro ziremereye cyane. Abarundi bakoze ibishoboka byose kugira ngo Uvira idafatwa, ndetse amakuru akemeza yuko Generali Neva ubungubu noneho ibintu byamukomeranye, ibyo yatinyaga bimugezeho. Generali Neva yavugaga yuko mu gihe izi nyeshyamba za Generali Makenga zaba zigaruriye umujyi wa Uvira, ngo byaba bigiye gushyira mu kaga ubutegetsi bwiwe, ngo byatuma izi nyeshyamba zifasha Red Tabara maze ikavanaho ubutegetsi bwa Gitega. Bungubu rero M23 yamaze kugera mu marembo y'u Burundi. Umujyi wa Uvira ndetse n'umupaka wa Kongo uhuza u Burundi na Kongo urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba Generali Makenga. Intare za Sarambwe zamaze kugera mu marembo y'u Burundi. Ni inzozi mbi cyane kuri Generali Evariste Ndayishimiye, ndetse amakuru aravuga yuko yabuza yacira n'ayamira. Arabibona neza ko abanzi biwe bamaze kugera mu marembo y'u Burundi. Yarabarwanyije mu buryo bukomeye cyane, ndetse M23 nayo ngo ishobora kugaba igitero cyo kwihorera ku butegetsi bwa Gitega. Hari amakuru atangazwa n'abategetsi ba Gitega avuga yuko izi nyeshyamba za M23 zigiye gufasha Red Tabara zikayinjiza mu gihugu cy'u Burundi, maze ngo bakaba batembagaza intwaro ya Generali Evariste Ndayishimiye. Ni ibyago bikomeye cyane rero. Ifatwa ry'umujyi wa Uvira ni ikintu kibi cyane ku butegetsi bw'u Burundi. Koloneli Leandre Kavamahanga w'igisirikare cy'u Burundi yarashwe. Ndasubiramwo. Koloneli Leandre Kavamahanga w'igisirikare cy'u Burundi yarasiwe muri Kongo. Ni mu mirwano ikomeye cyane irimo gushyamiranya M23 n'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza neza ko Koloneli Kavamahanga yamaze kurasirwa mu gace ka Uvira. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 8 habaye imirwano ikomeye cyane mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Amakuru yizewe aremeza yuko abasirikare barenga 190 b'u Burundi baguye ku rubuga rw'imirwano. Ndasubiramwo. Abasirikare 190 b'u Burundi baguye ku rubuga rw'imirwano mu micungararo ya Uvira. Amakuru kandi aravuga yuko benshi bakomeretse mu buryo bukomeye. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye muri Uvira aremeza neza ko kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 8 habaye imirwano ikomeye cyane. Inyeshyamba za M23 zahanganye mu buryo bukomeye n'abasirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi nabo barwanye urugamba rukomeye. Generali Neva yategetse yuko bagomba kurwana umuhenerezo. Yavuze yuko nta musirikare agomba gusubira inyuma ngo ahungire mu Burundi, ngo bagomba kurwana urugamba rukomeye rwo kurengera u Burundi, ngo ntago bagomba kwemera ko izi nyeshyamba za M23 zigarurira igisagara cya Uvira. Imirwano rero irimo guca ibintu muri kariya gace.
Amakuru yamaze kumenyekana aremeza yuko Koloneli Kavamahanga Leandre wari urongoye amabatayo y'abasirikare b'u Burundi barimo kurwanira muri kariya gace yarashwe n'abarwanyi ba M23 ndetse akitaba Imana. Koloneli Kavamahanga Leandre yapfuye, yaguye ku rubuga rw'imirwano mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Abarwanyi ba Generali Makenga bamurashe, ndetse amakuru akemeza yuko hari undi musirikare afite ipeta rya liyetona nawe yaguye ku rubuga rw'imirwano muri kariya gace. Muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu micungararo y'igisagara cya Uvira, amakuru yizewe aremeza yuko abasirikare barenga 190 aribo bapfuye. Muri bano basirikare b'u Burundi bapfuye harimo ba ofisiye, ndetse amakuru akemeza yuko abandi benshi bakomeretse. Ni ibintu rero biteye ubwoba cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abasirikare b'u Burundi batangiye gucika intege ku rubuga rw'imirwano. Bamwe mu basirikare b'u Burundi baravuga yuko batazi impamvu barimo kurwanira muri Kongo. Ubutegetsi bwa Gitega bwababwiye ko barimo kurwana intambara ikomeye yo kurengera igihugu cy'u Burundi, ngo mu gihe M23 yaba yigaruriye Uvira byashyira mu kaga umujyi wa Bujumbura, ndetse ngo byatuma ubutegetsi bwa CNDD-FDD butembagazwa. Amakuru rero aremeza neza ko ikiziga cya Koloneli Kavamahanga Leandre cyamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza yuko ku mugoroba w'irigenekerezo rya 8 ikiziga cya Koloneli Kavamahanga cyageze ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Hakoreshejwe ubwato butoya bwa gisirikare maze bukivana muri Uvira bukijyana mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza yuko ubwato bwa gisirikare aribwo bwakoreshejwe, kandi ngo bwavuye mu gihugu cy'u Burundi bwerekeza hariya ku nkombe za Tanganyika muri Uvira. Ikiziga cya Koloneli Leandre Kavamahanga cyamaze kwakirwa n'abasirikare mu Burundi. Ni ibyago bikomeye cyane, ni amarira ndetse n'imiborogo mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga ko urupfu rwa Kavamahanga rwaba rugiye gutuma abasirikare b'u Burundi batsindwa uru rugamba. Generali Posiyeri Hakizimana Batazira Mingi niwe arongoye abasirikare b'u Burundi bose barimo kurwana muri Kongo. Generali Mingi yategetse yuko bakomeza imirwano, kandi ngo umusirikare wese uri busubira inyuma nta kabuza bagenzi biwe barahita bamurasa. Generali Posiyeri Hakizimana Batazira Mingi nawe yahawe amabwiriza akomeye cyane yo kurwana umuhenerezo mu gace ka Uvira. Ntiyemera yuko M23 yinjira muri kariya gace. Ndababwiza ukuri rero ko abana b'u Burundi bakomeje gupfira muri Kongo. Abasirikare benshi barimo gukomereka. Amakuru twamenye nuko ubwato bwa gisirikare aribwo burimo gukoreshwa mu gutwara inkomere, mu gutwara abapfuye, ndetse n'abandi bose barimo kugira ibibazo ku rugamba. Muri Tanganyika hagaragayemo ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi. Muri Tanganyika kandi hagaragayemo ubwato burimo abasirikare bafite intwaro zikomeye. Ni amakuru rero arimo kwemezwa n'igisirikare cy'u Burundi, ndetse bikagaragara yuko benshi barimo kugwa mu mirwano muri Uvira. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika muri Uvira, ndetse inkuru mbi ikaba yamenyekanye ko Koloneli Kavamahanga yitabye Imana, ndabamenyesha ko igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi bo rwose bakomeje imirwano barimo gushoza ku barwanyi ba Generali Makenga. Indege z'intambara za FARDC uyu munsi ku igenekerezo rya 8 zongeye kurasa mu gace ka Mwenga ndetse na Warungu. Indege za Sukoyi zahagurutse i Bujumbura maze zijya kurasa muri Kongo. Ni ibintu abarwanyi ba M23 bamagana, ndetse bakavuga ko byanga bikunda ubutegetsi bwa Gitega bugomba kuzishyura iki kintu burimo gukora. M23 yavuze yuko izihorera byanga bikunda, ndetse M23 yateguje General Neva ko nawe azasogongera kuri aya masase arimo kurasa muri Kongo. Hari amakuru avuga yuko abarwanyi ba Generali Makenga bashobora kuzagaba igitero gikomeye kigamije kwihorera kuri Generali Neva ndetse n'igisirikare cy'u Burundi.
ngo ntabwo byumvikana ukuntu indege zirimo guhaguruka mu Burundi zikajya kurasa muri Kongo. Ibingibi ngo ni agasomborotso gakomeye cyane ku butegetsi bwa Gitega, ndetse abarwanyi ba M23 ngo barababuriye ariko banze kumva. Ikigiye gukurikiraho rero ngo nuko izi nyeshyamba za M23 nazo zizagaba igitero cyo kwihorera ku butegetsi bw'u Burundi. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri Kongo, ku munsi wo kwizihiza umunsi w'abagore, Perezida Tshisekedi yagize umukobwa wiwe umunyamabanga wiwe wihariye. Umukobwa wiwe witwa Christiana Tshisekedi yamugize umunyamabanga wihariye wa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakongomani benshi barimo gutera hejuru bakavuga yuko Tshisekedi ibiro byiwe byose yabyujuje abo mu muryango wiwe. Babyara biwe bose bari mu buyobozi, abavukana n'umugore wiwe bose bari mu buyobozi bwa Kongo. Abandi bose bafite icyo bapfana na Tshisekedi nabo yabahaye imyanya myinshi. Amakuru akemeza yuko abajyanama ba Tshisekedi ndetse n'abanyamabanga biwe barenga 300. Aba bose bahembwa za miliyoni z'amadolari y'amanyamerika, ndetse bikavugwa yuko Tshisekedi arimo gukora ibishoboka byose ngo umuntu wese bafitanye isano yinjire mu butegetsi bwa Kongo. Christiana Tshisekedi ni umukobwa wa Tshisekedi, yamugize sekreteri particulier wa Tshisekedi, ndetse ibingibi bikaba byemeza yuko ngo ubutegetsi bwa Kongo bwabaye ubutegetsi bwa kamwana wa mama. Generali Prime Niyongabo amaze gukomborwa ku mabanga yo gutwara igisirikare cy'u Burundi. Ndasubiramwo, Generali Prime Niyongabo yararongoye igisirikare cy'u Burundi, amaze gukomborwa kuri aya mabanga yiwe. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza yuko Generali Evariste Ndayishimiye amaze gukora amavugurura akomeye cyane mu gisirikare. Hari impinduka zikomeye cyane zigiye kugaragara mu gisirikare cy'u Burundi. Generali Neva yamaze gufata imyanzuro, ndetse amakuru yizewe aravuga ko kuri uyu wa mbere aribwo biza gutangazwa ko Generali Prime Niyongabo yamaze gukomborwa ku mabanga yiwe. Mu bandi basirikare bakomeye nabwo ibintu ntago byoroshye. Hari ibombora rikomeye mu gisirikare cy'u Burundi. Generali Neva arimo kwirukana abasirikare bose avuga yuko batamugandukira. Arimo kwirukana abasirikare bose avuga yuko ari abagambanyi, ndetse ko bari mu mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Amakuru twamenye nuko Generali Kirapanze yarakuriye abacungereye umutekano wa Ndayishimiye, nawe yamaze gukomborwa kuri aya mabanga yiwe. Generali Kirapanze ngo yananiwe gucungera neza umutekano w'umukuru w'igihugu, ndetse ngo yavuzwe mu mabi menshi yo gushaka gutembagaza Generali Neva. Amakuru twamenye nuko Generali Jean Paul Habimana wari sous-chef d'état major w'igisirikare cy'u Burundi nawe yamaze gukomborwa ku mabanga yiwe. Uyu Generali Jean Paul Habimana niwe yari icyegera cya Generali Prime Niyongabo. Yari yungirije Generali Prime Niyongabo ku burongozi bw'igisirikare cy'u Burundi. Abari barongoye igisirikare cy'u Burundi rero bose bamaze gukomborwa nk'uko amakuru yizewe arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Generali Neva ngo yarakaye mu buryo bukomeye, ndetse nyuma y'igitero cyagabwe kwa Ntare Rushatsi ku ijoro ryo kwigenekerezo rya 7 rishyira igenekerezo rya 8, ibintu byahindutse kwa Generali Neva. Generali Neva ngo arabibona neza ko abajenerali bashaka kumwica, ndetse yaramaze iminsi 2 atangaje yuko abizi neza ko hari abajenerali barimo gupanga umugambi wo kumwivugana. Yabitangarije mu nama ikomeye cyane ya gisirikare ubwo yabarebaga mu maso akababwira ko abizi neza ko barimo gutegura umugambi wo kumugandagura ndetse no kumutembagaza ku butegetsi. Mu ijoro ryakeye rero za grenade 2 zatewe kwa Ntare Rushatsi. Imodoka ya Ndayishimiye yangiritse mu buryo bukomeye, ndetse umwe mu basirikare bacungera umutekano wa Generali Neva yitabye Imana.
hari abasirikare babiri mu bagabye igitero nabo barashwe bitaba Imana. Bagaragaye bafite inkoho z'abasirikare b'u Burundi basanzwe bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Bari bambaye imyenda y'igisirikare ndetse ngo bamenyekanye yuko ari bamwe mu basirikare bari basanzwe bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Nyuma ya kino gitero cyagabwe kwa General Evariste Ndayishimiye, amakuru yihuta cyane aravuga yuko General Neva amaze gufata ingingo zikomeye. Amaze gukombora wari ukuriye abajepe, wari ukuriye abajejwe gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu. General Kirapanze amaze gukomborwa ku mabanga yiwe nk'uko amakuru yizewe arimo kubyemeza. Amakuru kandi aremeza yuko General Evariste Ndayishimiye yamaze rwose no gushyiraho abandi basirikare bagomba gusubirira bano bamaze gukomborwa ku mabanga yabo. Nk'uko natangiye mbibabwira rero, General Prime Niyongabo yararongoye igisirikare cy'u Burundi, niwe kizigenza wa mbere yamaze gukomborwa ku mabanga yiwe. Amakuru avuga yuko General Neva yaramaze iminsi arimo kwikanga igiti n'ibuye, ndetse ngo yabonye amakuru yemeza ko General Prime Niyongabo yari arimo gutegura ibikorwa byo gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Hari amakuru avuga yuko General Prime Niyongabo ndetse na Colonel Reveriyano Ndikuriyo bari mu bikorwa byo gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. General Evariste Ndayishimiye rero yarakaye mu buryo bukomeye, ndetse amakuru aremeza neza ko yamaze gukombora uyu General Prime Niyongabo. Ngo ni ikishi, ngo ni umuntu ushobora kumugambanira umunota ku wundi, ndetse ngo yamaze kujya ku ruhande rwa Reveriyano Ndikuriyo urimo gushaka kuzarongora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2027. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza neza ko hari inama ikomeye cyane yahuje abagabo batatu bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ni inama yahuje General Evariste Ndayishimiye ndetse na General Gervas Ndirakobuca. Uyu nguyu ni umushikiranganje wa mbere mu gihugu cy'u Burundi. Ni inama bakoranye na General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru avuga yuko aba bagabo bombi bamaranye ijoro ryose kuri rigenekerezo rya 7 rishyira igenekerezo rya 8. Bamaze amasaha agera kuri 6 barimo kuganira nyuma y'aho ibitero byari bimaze kwibasira Ntare Rushatsi. Amakuru yemeza neza ko General Ildefonse Habarurema ari we yahishuriye Ndayishimiye ko ibintu birimo kuzamba mu Burundi, kandi ko agomba gukombora bamwe mu basirikare bafite umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwiwe. General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi ngo yagiye ahishura amakuru menshi cyane yerekana ko General Prime Niyongabo, General Kirapanze ndetse na Jean Paul Habimana bari mu mugambi wo gutembagaza General Neva. Ndetse ngo bano bagabo bamaze kwemera neza ko General Evariste Ndayishimiye nta mbaraga agifite zo kurongora igihugu cy'u Burundi. Ngo mu mwaka w'ibihumbi 2027 bazashyigikira Colonel Reveriyano Ndikuriyo aba ari we wiyamamariza kurongora igihugu cy'u Burundi. Ni ibintu rero bitagombaga kubasiga amahoro. Hari n'amakuru avuga yuko bamwe muri bano bajenerali bashobora gutabwa mu mvuto, ndetse General Evariste Ndayishimiye ngo yarakaye mu buryo bukomeye. Mu busanzwe General Neva yagishaga inama akagwi k'abajenerali, ariko kuri iyi nshuro amakuru atugeraho aremeza neza ko atigeze agisha inama abandi bajenerali. Yagishije inama abajenerali babiri gusa, General Ndirakobuca ndetse na General Ildefonse Habarurema, nibo bonyine bamugiriye inama yo gukombora bariya basirikare bakomeye bavugwa mu bugambanyi bwo kumwivugana. Amakuru arimo kudushikira aremeza yuko General Evariste Ndayishimiye nyuma yo gukombora General Prime Niyongabo yamaze kwemeza ko General Silas Ntigurirwa ari we agiye kurongora igisirikare cy'u Burundi. Ndasubiramwo,
Generali Sirasi Ntigurirwa niwe agiye kuba shefu d'etat majoro generali w'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aremeza neza ko Generali Ildefonse Habarurema ndetse na Generali Ndirakobuca bagiriye inama Ndayishimiye yo gushyiraho Generali Sirasi Ntigurirwa akaba umuyobozi w'igisirikare cy'u Burundi. Generali Sirasi Ntigurirwa arazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi, yarajejwe ibiro by'umukuru w'igihugu. Amakuru rero akemeza ko Generali Sirasi Ntigurirwa ari we agiye gusubirira Generali Niyongabo Prime wamaze gukomborwa ku mabanga yiwe n'umukuru w'igihugu. Ibintu ntago byoroshye rero mu gisirikare cy'u Burundi. Biravugwa ko hari abandi bajenerali barimo kuvugwa yuko bagiye gusimbura Kirapanze ndetse bakanasubirira Generali Jean Paul Habimana nawe yamaze gukomborwa ku mabanga yiwe. Amakuru twamaze kumenya nuko Generali Sirasi Ntigurirwa niwe agiye kuramutswa igisirikare cy'u Burundi. Uyu mugabo arazwi cyane muri iki gisirikare cy'u Burundi ndetse bivugwa ko ari hafi cyane ya Generali Neva. Generali Neva arimo kwiyegereza abasirikare abona yuko bashobora kumucungerera umutekano ndetse arimo kwiyegereza abizerwa cyane, ngo arimo kugenda yigizayo abasirikare abona yuko bashobora kumugambanira ndetse no kumutembagaza ku ntwaro yiwe. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko Generali Majoro de Police Ndaruzaniye Leonidas asanzwe ari guverineri w'intara ya Ngozi ashobora kujya mu biro by'umukuru w'igihugu. Amakuru aravuga yuko Generali Majoro de Police Ndaruzaniye Leonidas ari umuntu wa hafi cyane ya Generali Neva, ngo ashobora kumuvana ku burongozi bw'intara ya Ngozi akamujyana kurongora ibiro by'umukuru w'igihugu. Ni amakuru nayo arimo kuvugwa muri kano kanya mu gihe ibintu bikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Generali Neva arimo kwiyegereza abasirikare bakomeye kandi abona yuko bashobora kumuhagarara ko, ngo arimo kwiyegereza basoma mbike biwe, ngo yamaze kumenya ko hari akagwi k'abajenerali barimo gutegura umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Bu rero ngo igihe kirageze ngo nawe abakombore maze yiyegereze ba basirikare abona ko ari abizerwa kuri Generali Neva. Ni muri iyo mpamvu rero Generali Majoro de Police Ndaruzaniye Leonidas umaze iminsi mike cyane agiye kurongora intara ya Ngozi, ngo bashobora kumukurayo vuba na bwangu bakamujyana mu biro by'umukuru w'igihugu. Biravugwa kandi ko hari umukoroneri asanzwe atwara ikigo cya gisirikare nawe ashobora kwerekeza mu bajejwe gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe ibintu bikomeje kuyangara mu gisirikare ndetse bikavugwa ko hari umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Generali Neva. Mu minsi ishize igitero gikomeye kibasiye ibiro by'umukuru w'igihugu. N'uyu munsi ku igenekerezo rya 7 rishyira igenekerezo rya 8 ibintu byongeye kuyangara kuko mu ijoro abantu batamenyekanye bateye za grenade ku biro by'umukuru w'igihugu. Hari amakuru rero avuga yuko Generali Neva ari we yaba yabikoze kugira ngo yikize abasirikare ndetse abeshye yuko abajenerali aribo bagabye kino gitero. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare aremeza neza ko igitero cyaraye kibaye ku biro by'umukuru w'igihugu, ngo nta wundi muntu wagikoze, ngo rwose cyakozwe na Generali Neva. Generali Neva ngo yigabyeho igitero kugira ngo abone impamvu za nyazo zo kurakara ndetse no gukombora abasirikare. Dore nk'ubu ngubu Generali Kirapanze yarakuriye abajejwe gucungera umutekano wa Ndayishimiye nawe yamaze gukomborwa, ndetse biravugwa yuko ibitero byagabwe kwa Ntare Rushatsi ari bimwe mu bintu bikomeye cyane bitumye akomborwa ku mabanga yiwe. Ariko kandi byanavuzwa yuko akorana na Generali Prime Niyongabo na Reveriyano Ndikuriyo mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Generali Evaristo Ndayishimiye. Ni ibombora rikomeye rero mu bihangange mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko Generali Evaristo Ndayishimiye ashobora no guhindura abagize guverinoma.
Generali Prime Niyongabo umaze gukomborwa ku mabanga yiwe yari amaze imyaka myinshi rwose atwaye igisirikare cy'u Burundi. Benshi mu banyagihugu b'u Burundi babona ko ari umugabo ubushitse. Generali Prime Niyongabo avuga amajambo make cyane, ariko bikavugwa yuko ari umwe mu bajenerali bakomeye ndetse bari bafatiye runini Generali Evariste Ndayishimiye. Biravugwa rero ko ibomborabombora ryaba rigiye kuvuka mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ngo ibi bikorwa bya Generali Ndayishimiye bishobora guteza akaga kuko imigumuko igiye gutangira mu gisirikare. Hari bamwe mu basirikare basanzwe bayoboka Generali Prime Niyongabo rwose ngo bamaze kwemeza yuko badashobora kuyoboka Generali Silas Ntigurirwa, bakavuga yuko ahubwo ibingibi bikozwe na Generali Neva bigiye guteza indyane zikomeye mu gisirikare cy'u Burundi. Ngo ni n'ibintu bishobora rwose gutuma ubutegetsi bwiwe butembagara mu buryo bworoshye.